Les enfants de 3 à 6 ans ni période d'observation et d'identification. 3 à 6 ans rero abana bamaze guca ubwenge, barazi relation, barabona ko relation ya hagati ya mama na papa ari nziza canke mbi. Barabona ko umwana papa akunda mama canke mama akunda papa. Kijya gihe rero ari umuhungu acavuga ati none gabasha nokora iki kugira mama ankunde nka kujya akunda papa. Hajya ni wacatangura kuva ubugabo canke ubugore. Muzokumva ngo umuntu homosexuel apfira hajya, aba lesbienne bapfira hajya. Igihe uwo mwana abonye ati urazi urukundo ruri hagati ya papa na mama, kandi je ndi umuhungu, niho atangura no kumenya neza gutandukanya itandukaniro hagati y'umuhungu n'umukobwa. Acabona ati je umuhungu meze uku, umukobwa nawe ameze uku, je nanje kandi ndi umuhungu meze nka papa, none nanje nokora iki kugira mama nkunde nka kujya kwa papa. Niho muca muvuga ngo abakobwa bakunda base, abahungu nabo bagakunda ba nyina. C'est ça l'origine. Hajya rero niho umwana avuga ati jewe nzokubaka urugo na jewe muri nihagera. Ucutangura kumva abana baba bavuga ngo je musheri wanje ni naka, je ndafise umusheri. C'est ça, abatanguye kwiha ntabazi n'ibyo ari byo mugabo, ntabazi ibyo by'ubusheri, la signification profonde. Mugabo abona ati jewe ndakeneye uyundi muntu tutazoba dusa. Yaba umukobwa ati jewe umusheri wanje ni naka, naye abandi bose je nta namwe nkunda. Muri ico gihe rero umusore aca atangura ko observa rero se kose akantu kose agakopiya mu mutwe abika. Namba se atutse nyina ashira mu mutwe, namba se akunda nyina byose ashira mu mutwe, namba se kandi ntavyumenya. Kandi abana mbere hajya hari n'ukuntu bigira nk'abantu batariko barabona abo bana b'ubiyo myaka barigira nk'abantu batari hafi, batariko barababona, kuko baba bagomba kubobserva à votre insu kugira bamenye ibintu byinshi mwoba mubanyegeje babyishire mu mutwe. Mbere baranirabisha hirya mugabo bariko barabumviriza. Ntibagomba kube iyo muriko muvuga amasuje akomakomeye, ntibashaka kubereka ko bariko barayumva. Nukuvuga ari umwana w'umuhungu aguma yumviriza langage ya se. Iyo langage rero aca yitransfera akayikoresha kutangura kuyivugisha na nyina. Muri ico gihe niho nababwiye bati agatangura kuvugisha na nyina, ugasanga ariko yishaka ko yegeranye na kuvugana kujya kwa se bavugana. Umukobwa nawe usanga ashaka kwigira kwibebusha nyene kugira akegera se, akamusherisa, akamuvugisha nyurukundo, akiririsha, akigira utuntu kugira ngo agire image ya nyina we imbere ya se. Problème rero ihabaha, abana benshi barabura figure d'identification parentale. No kuvuga uwo mwana yarakeneye se, kuko hajya niho haba stabilité. Umwana agira stabilité émotionnelle.
ujya mvuze stabilité émotionnelle no kuvuga umwana aratekana akumva umutekano mu mutima akumva yuko naho hoba hari bimugoye hari uwundi muntu ashobora kubimufasha. Yabuze se ntiyamubonye umunsi wose, imyaka 3 iraheze atigera abona se ku murango ngo bagirane se geste. Abo bana ni babakobwa usanga bageze muri adolescence bibagora kwirotena. Iyo muri ko mubona amakomportement mu gisagara uriyumvira uti none ijya mukobwa wa naka nibiki byamuhumiye vrema kubera ikagendana n'abagabo basumba se. C'est ça le moment yo kuviva l'enfance qu'il n'a pas vécu ou qu'elle n'a pas vécu. C'est ça. Iyo mubonye umuhungu aja kunywa inzoga akararayo, nuko nawe ibihe yabayemwo ntiyaronse se ngo amwereke, plutôt ntiyaronse se ngo abone comportement amwereke ibyo ategereza kugira, kuko nawe kugira ngo abivive ategereza kubitransfera kuri nyina. Ngira muzohora mubona abana bakina kuboregwa ko yaborewe, agakina yubaka inzu, agakina arera abana ati we wa mwana icaraho ryama sinzira wewe byuko unywa amata c'est ça. Aya biba biriko birindi n'ibintu aba yinjije muri we kandi bizogira akamaro muri âge adulte. Iyo mubonye umwana nk'akarorero murumuna abana baryama ati turi umugabo n'umugore turiyubakiye akazu, ivyo babigira 3 ans de 3 à 6 ans. Twe turiyubakiye akazu, ugasanga bubatse bagiye nk'ahantu ati turubatse akazu turi umugabo n'umugore turaryamye. Mwabana namwe ryamaho, mwabana vyuka muje kwishure, kijya kintu abari kintu gikomeye niyo bita identification. Abari kwa observa agaca vy'interioriza akaca ba interiorisation. Déstabilisation émotionnelle et sexuelle nico gihe nababwiye yuko umwana ashobora kubura umuvyeyi y'abase na nyina. Abo bana kenshi usanga batari stable au niveau sexuel pendant l'adolescence, batagira stabilité.